muri equipe yitwa Madrid twabonye rero dusaba makuru bakaravuga muri equipe ya Barcelona aho akavuga ngo makuru atari make. Inkuru duherako ni inkuru novuga twakesha ikinyamakuru Mundo Deportivo, ni ikinyamakuru vuga ngo isaho cegereye equipe yitwa FC Barcelona cyamaze kwizana amazina ashika kuri 6 nako 5 bariko bayumviye ko ashaka ko bazozana ngo novuga ngo umukinyi umwe mu bakiba defenseur jengene tuganira no basesanguzi bari hano. Tubirabira mwe turabe mbega kuno munsi muri equipe yitwa FC Barcelona ni ijya hezina novuga ryo ari kenewe muri equipe bivanye n'amazina novuga ngo ahari cyane n'amazina bafise muri equipe yitwa ndavuga ngo FC Barcelona. Equipe FC Barcelona isangwe iyobowe n'umupresident yitwa Joan Laporta. Bazanye amazina ashika kuri 5 bavuga ati umwe mu badefenseur umwe toza ko tumuzana vuba bwango. Izina rya mbere ninde ni Jesco Garvadiol akinira equipe yitwa nde Manchester City. Izina rya kabiri ni izina ryitwa nde Alexandro Bastoni wa Inter Miami Inter Milan. Izina rya gatatu nitwa Nicola Chocolbech wa Borussia Dortmund. Izina rya kane ni Marc Guy wa Crystal Palace. Ibrahim Konate wa Liverpool. Mama wanyuma rero kabaye urumva amazina ashika kuri 5 tubikesha ikinyamakuru Mundo Deportivo. Nyine tuyayoge muri no bintu mundabire neza muri amazina hari bwana ridika dusesangure tubirabire hamwe turabe uramona Passon Daka ari muri Zambia yifaraka je na Mbappe ukene gukubita ka celebration kubumisha umuntu atakora akubita shita akaca atanguza umutwe hasi cyo bita Passon arasore rakika muri equipe ya Celta Vigo ako kari kaza umupira Passon Daka urakina Leicester City ubuni yari mugeze mu divyo mu gucubwongereza kaza umupira karaguruka Passon Daka sore wa Zambia kabisa rero Houston umfashe bagomba twikwegerera nga ku kibuga stade wayo bariko tukarabuza gati bariko natwica Houston no musi Bastoni, Ibrahim Konate, Marc Guy, Nico Jacobet hamwe n'uwitwa novuga ngo azi ku izina rya rino zina rya nako navuga ngo Jesco Garvadiol ni rya izina ryoba libereye kuza kwa Barcelona rikaza kuronka ikibanza rikaza gukina n'abandi bakino uvuga abo bari muri equipe yitwa Barcelona hoho bo baribo canke nabo bavuga ati amazisha kuri 5 yose nta zina na rimwe ribereye muri equipe yitwa nde FC Barcelona. Nisunze ku mazina yashoye kuba ari karadondagurwa mu bakinyi bakorondego n'umugwa FC Barcelona kugira ngo bashoye gutora mu umwe azoza gufasha n'umugwa FC Barcelona. Aca nongira nkisunga uwo bifuza kuza gusubiriza nk'uwahahoze bagerageza kurondera office agomba gushusha karite nk'izo yari afise ndavuga Inigo Martinez. Muri abo bakinyi mbona nko amahitamo yo bara abakinyi bagira kuri babiri gusa novuga ati uyo Nico wa Dortmund wa Dortmund Nico wa Borussia Dortmund ndetse no mukinyi ndavuga Bastoni wa Inter Milan. Abo nibo bakinyi bonyene mbona bafise ico boza gufasha umugwa Real Madrid wa FC Barcelona mu gihe bifuza kuzana umukinyi agerageza kugira karite nziza zifishwe n'uno mukinyi Inigo Martinez. Muri abakinyi je kubwanye mbona ko hogenda gutogwamwo umwe muri abo. Ego Robert kuruhande rwanjye mugenda munanyereka neza ego nimba byo ushaka kubikunda oya twara nabagarutse ko ibigaragara kuri karite ya Alessandro Bastoni kuba uvuga ingene bo bikora bibona bona Houston nukuvuga nikiya nukuvuga ngo muri equipe ya Barcelona biragaragara ko ari kibazo cha defense gikomeye cyane kuko nizira ko Jesco Garvadiol Man City bigoye cyane ko n'umukinyi wa amasezerano maremare muri equipe ya Manchester City n'umukinyi ubona ko bigoye guhita ugenda kumutora ariko acakora kuri no musore bita Bastoni afite amasezerano azomukeza 2028 nukuvuga ku mwaka uza azoba asikaje imyaka igera kuri 2 kana gaciro agaze ko n'agaciro ka 75 ariko biravuga ko mu gihe azosikaje inogati imyaka igera kuri 2 azoja gaciro ka 50 urumva uno musore bita Bastoni twara mugaratse ku munsi weje wanashaka imba ntibeshe umwe mu bakinyi beza abakinyi badasanzwe ko maze kubakora ibikomeye cyane wanashaka kandi ni mukinyi ko afite experience muri equipe nationale maze kuba ari mukinyi w'umwana wume acha kuza gufasha equipe ya FC Barcelona gutwara ibigiye bitandukanye kuri uno mugabo bita Nico Shotbeck. No musore w'umuholandi muri equipe ya Borussia Dortmund ndawanze ko ari umukinyi wanashaka akomeye cyane afite vitesse akomeye cyane nawe kiri muto ashaka kuza gufasha equipe ya FC Barcelona ariko asakura amasezerano nico kibazo muri FC Barcelona. Ubu tuvugana ni Barcelona mbona ko amafaranga sikirenga mu gihe kugura abakinyi batandukanye ku isoko gikura ndigurishwa biravuga ko Obitansi Flick ashaka umukinyi w'umudefenseur byihuta vuba bwango mu kwezi kwa mbere.
kandi bivuga ko umwe mu bakinyi bifuzwa cyane muri FC Barcelona na Deco n'umwe mu vice president equipe ya FC Barcelona n'umwe mu bakinyi bita Marc Guehi. Yes, wa equipe ya Crystal Palace ari nawe kapiteni wayo ya Crystal Palace. Ko muri Crystal Palace n'umusore bita Marc Guehi n'umusore azorangiza amasezerano 2026 n'umwaka mu kwezi kwa gatandatu. Kuvuga ngo asikaje iminsi mike cyane. Nuko asikaje amezi agera kuri 5. Nuko nitwinjira mu kwezi kwa mbere. Nukuvuga ngo mwamezi agera kuri 5 FC Barcelona ifise gutanga offer y'ibintu 30 cyangwa 25 equipe ya Crystal Palace kazakira ko barabizi ko neza mu kwezi kwa gatandatu azogira ubuntu. Uravyumva? Rero Barcelona muri cyagiye cyo gihengere cy'amafaranga make bibafise bashaka koresha option kavuga ngo tugiye kwa Crystal Palace gutanga nuko ngo cyo kwita offer kugira ngo umukinyi aze kuba agwa amafaranga angana 30 kandi Crystal Palace nishobora kuzana. Ariko kuza kugura uno musore bita Alessandro Bastoni muri equipe ya Inter de Milan birakomeye cyane ku buryo bisaba ko ugura contrat y'nyagera kuri 2. Nico Schelottenbeck nawe yarasekongereza muri equipe ya Dortmund niho mukinyi ubona ko nawe kuza muri equipe ya Barcelona birashoboka cyane kuko ni n'umukinyi akiri muto takaciro karafise muri equipe ya Borussia Dortmund. Mbona amazina agera kuri 2 byo koroha cyane uno mukinyi bita Nico Schelottenbeck n'uno mukinyi bita Marc Guehi ariko umusore bita Konate ntawe mbona kabisa kuko simbona yofasha of course n'umukinyi mwiza ariko muri gwa ruhande rw'ibubamfu kuko nashana kubwira ko no musore bita Konate n'umukinyi w'iburyo muri mutima wa defense ko muri equipe ya Paris ya Liverpool umukinyi akini wafu ni Virgil van Dijk. Rero ko muri Barcelona kandi wita Pogba akina mu ruhande rw'iburyo rero kucyuzana wundi mukinyi mu defense ruhande rw'iburyo biraza ko bigorana ahubwo nje mbona option zibiri Marc Guehi muri equipe ya Crystal Palace akina iruhande rwa Lacroix akina iburyo uno musore bita Marc Guehi akina ubamfu mu gihe kuri kote basa bagira convertir ubita Richard muri equipe ya Crystal Palace ari umukinyi bahagararana na Marc Guehi akinisha uburyo akinisha uburyo mugakina mu mutima wa defense y'ubamfu icyo kinisha uburyo je kumva yuko uhitamo Guehi ndiko ndagasiga Nico Schelottenbeck ndetse n'aba umukinyi wa nuze wa Inter de Milan ndavuga ati ndiko sigura mu buryo bw'amafaranga mu shere rero ikibazo ntikagaze kubatoza oya nizera yuko FC Barcelona uno mwanya canka hanigeze itarikuye kwibanda ku bijanye n'amafaranga gusa yarekuye gutimbisha igakora nkuko yabikoze kuri Daniel Rumo hama kubasinyisha kubera yuko nimba bifuza ibikombe erega FC Barcelona musa ikibazo gihagaze kuri uno mugwi kugira ngo ntibatware ibikombe n'amafaranga nico kibazo gihagaze nyene rero byari byo kugwetika dutore banaka ngo bashobora kuza bakabikora byo gutatonesha ivyo barakwiye gutandukanya navyo niba bifuza gutwara ivyo bikombe koko nkuko babigomba ni nacyo kitona kunda gusigurira bwana Houston nakubwira ngo kuri uno musore bita Konate biragoye kuzana mu defenseur akini buryo akinisha uguru kw'iburyo akina mu mutima wa defense iburyo kuko baratandukanye ushobora kukinisha eka Virgil van Dijk akinisha kuryo mugabo ni equipe Liverpool akini mu mutima wa defense then kuri Marc Guehi n'umukinyi akinisha uguru kw'iburyo mugakina ubafu mu mutima wa defense biragoye ko Barca twarabonye ko Barca akinya mu buryo mu bubafu biramugora cyane twabonye ko rimwe na ari kumena Araujo amashamugisha mu ruhande rw'iburyo kibigora ku Barca kwihagarara mu kibuga rero nubundi ko ku Barca no mu defenseur Barca ifise utuvugana mwiza abandi ba defenseur byaranse ko baza bakina mu mutima wa defense ko ku Barca yamari hajya imisi yose nuko titirene ndiskitabe muri equipe ya FC Barcelona ariko ukibanariza nyene ngaho bwana Robert yego ndumva amazina yuko murarambwira wowe yaba Houston yaba wowe Robert mubaza kukambira amazina uvuga ngo banakinewe muri equipe ya Barcelona tugiye ku kintu cyo kuvuga ngo kubakinyi bahari naho no munsi tukumva barafise izina rya Andre Christensen izina rya Ronaldo Rojo barafise izina rya Eric Garcia barafise izina novuga ngo rya Kubarsi bigaragara ko neza banashaka ko uno munsi muri defense centrale equipe twese Barcelona witwa Afrika maze kuba atwereka yuko shaka gukora Dio igizwe no witwa Kubarsi no witwa Gerard Martin ubwo kumvira amazina ashobora kuri karaza ntacyo vyoza ko vyonona bahari ntavyo naco ariko barakora ko no munsi ubwabo abahari kana kora ikintu kimwe bona rizike no kuvuga ngo ubu nka Christensen yisubire mu ngoro no kuvuga ngo hari icyo bita inconsistance y'abadefanse batandukanye siko uno mugabo bita Christensen yabaza kumukinya avuneka buri gihe ari fragile siko ari fragile ariko umusore bita Ronaldo Araujo nawe so amukinya kwizera kugena ko biragaragara ko urugero rwasubiye inyuma ujya waguma yipararanganira mu mutwe wayiparanganira ngo umugani wo mwene wacu siko waraba uno musore bita Eric Garcia ino duo kuyihuza na Kubarsi byaranse n'ibibara nta umusaruro bitanga nta solution bitanga muri equipe ya FC Barcelona kugeza aho umenyereza Hans Afrika yaguruka karondira Gerard Martin kumusha mu mutima wa defense nawe se umukinyi
novuga ngo uwo kwizera ijana ku ijana kagiye guhera ibikombe ivya Gerard biracari ibyo kurondeza nivyo kurondeza mu mutima defense kwa Barcelona rero nimba uri FC Barcelona equipe ikomeye ku isi equipe hari mu equipe ya mbere ku isi akomeye kanatsinda wifuza no gutwara ibikombe byo ku mugabane wa Buraya neza cyane ubwiriza kutekunda mu defenseur w'umwana wume mbega niyo ninde mu defenseur muzima amaze kwagera experience y'ibikombe ko je mbona Jem ku ruhande rwanje ngiye gucaguza Barcelona noza na Bastoni erega Bastoni yamaze gutsindwa kuri finale za Champions League imyaka myinshi amaze ico kintu cyitwa experience amaze guhora experience amaze gutsinda ubushimwe bwinshi cyane nk'umucyane yaranze amahiganwa niyo mu defenseur mbona ko yiba muzima akaza gukamata defense ya Barcelona kabisa ewana ndakubwije kuri cyeba numva rero ubwo bukene FC Barcelona birimo yari kwiye kwitanga n'izo 150 akazitanga yego kuko kuzana Bastoni ni avantage cyane nini komeye kuri FC Barcelona yajya bwana Isoni wenza bamuzana hari umuntu nigize kumbwira ngo burondeze toroshe hari imigwi yo muri La Liga hari kinavutse kimwe uwo fata amafaranga Barcelona va mu bibazo by'amafaranga hasi Flick bakamuha abakinyi yifuza ovuze ikintu cyo mwo urondeze toroshe umupira abaraho nibo bavuze ngo hari munsi muzovyuka mu gatondo Barca yabakuyemo umwuka abakinyi musange Barca yakuyemo umwuka abakinyi rero hamwe bo bafise nk'uwo mukinyi Bastoni bagiye umumenyereza nka Dieter Hans ego shaka gukina abakinyi beza nturonke umumenyereza mwiza birashoboka ariko no FC Barcelona bafise umumenyereza mwiza bavuza abakinyi barabaye amabari bahari twabona ko atari abakinyi uno musi yarabubatse aragerageza kubadugiza urugero bariko baramufasha kuba uwa mbere muri La Liga reka nakora akantu kagaragara ni uwa mbere muri La Liga yifitiye ba Firmino Lopez imyaka 18 n'icenda baramari 18 womenya ko uwo bita Eric Garcia ari mu bakinyi maze gutanga amapasi Messi ashika muri Barcelona uwa mbere ni nabonye Pau Barca nabonye Pau Barca yamuciye ko na Pedro Gonzalez we yahora ari uwa mbere umaze gutanga amapasi menshi ashika gusumba mu kuvuga ngo uwa mbere ni Pau Barca uwa kabiri ni uwo bita Pedro Gonzalez ukurikiranye Eric Garcia Eric Garcia turamuzi kuri Xavi Hernandez cyari gitabwa ni Pau Barca muri uwo mwanya nyine amaze gutanga amapasi ashika agera ku 1119 Pedro Gonzalez amaze gutanga amapasi agera ku 1115 Eric Garcia amaze gutanga amapasi agera ku 1015 mbwira umumenyereza ashobora kubaka Eric Garcia akamugira igitangaza nkuko chumuzana abakinyi yifuza muri equipe FC Barcelona acengwe ko naramasi mwo urondeze itoroshe umupira bachaza gutwara ikombe cha Champions League cyera banari hari nakubwiza ukuri mworondere cyo hari amatoroshi hari amatoroshi maremare amatoroshi twakoresha kera yagiye ibipire binini ari amatoroshi twakoresha kera tukiri bato sinzi ko mwe mwari bwavuke amatoroshi y'ivyuma anije nkuze nga abuje ufise imyaka myinshi amatoroshi y'ivyuma twashemwe amapire manini neza cyane yaramurika uvyutse mwijoro giye mu bitoke kera wabego ni imodoka wabana bo mwarateye imbere navu umuvukira mu gisagara babazaniye amapo twebwe wa mbere batuvyirijura tigenda hariya mu bitoki winyavye hariya wimba a 50 metre aho rero usanga ahantu wagenda 50 metre ni hafi mwebwe mwari mu gisagara a 50 metre imetero amajana 3 kugira uca mu bitoke bwana ridika ugushano wihenge unyanyagira mu bito kugenda nitoroshi aho wagerageza mutama akaba afise cya gitoroshi kimurika gisama kijya mapira yigira ko abiri akabuto karatukura ndakizi reka ndabizi nanje kare ndabizi cajamwe ugiye pire bibiri binini bimwe byari bivyibushe mukubishariza twabishira mu mazi cyangwa twabishira ku zuba rero ndashaka ndakubwire rero waramurika mu kugira uje muri ivyo bitoki yego uhagaze nko ngacamurika nkugira nko ku metero 3 nico ndakubwira ati rero mwabantu mwe umuntu Barcelona tekarayitsinda muri iki gihe bagira imana Hasifika zoba yasosa muri Barcelona kazoba gihari oya bagira imana azomumura bagira imana FC Barcelona ntibe mu bukene Hasifika cagenda soko mu ahandi hagumye bakamugurira abakinyi ujya mugabo ahandi hagumye bakamuha abakinyi irarika yoyo hari imigwi yohunga yo nayiboce catanga kuri mba zandirimbo ngo irarimbutse irari kaba kabaye nuko kabisa bimeze ku izina ry'amazina ashya kuri atatu ekipe yitwa FC Barcelona ikiragerageza kuraba ko yoshobora kwinaronderamwo izina rimwe yoshobora kuba riza gufasha ino ekipe yitwa FC Barcelona mu myaka iri imbere twavuze witwa Bastoni wa Inter do Mira mugihe witwa izina rya zina rivaho yitwa Ibrahim Konate wa ekipe yitwa Liverpool Mark wa Crystal Palace n'witwa Nico Chocolate wa ekipe ya Dortmund titibagiye n'izina rizwi ku izina rya Jesco Gravadiol asanzwe ari muri ekipe izwi ku izina rya Manchester